Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turanezerewe no kongera kubana namwe muri ca kiganiro Go Deep. Turabatumiriye kugira ngo muze mubane nacu dusubire twinjire mu mizi nkuko duhora tubikora. Umutumire ni Aime Kazimire Harerimana. Mwaramutse Aime. Mahoro cane Justin. Muraho meze neza. Turashimira Imana. Ayimeze. Makuru y'imisi ni meza. Yego. Imana yabanye natwe. Yego. Kandi n'ubu turi bazima. Natwe turaho tumeze neza nubwo dufise ibibazo ku bijanye n'ibikoresho. Hari intambara tuzaturwana tutarashobora gutsinda, ariko hamwe n'amasengesho yacu y'abakunzi bacu namwe murimo turizeye ko tuzotsinda tugera aho dutsinda. Nukuri gutsinda muzotsinda, Imana izobikora. Kubera ico Imana idusaba twebwe no guhaguruka tugashirako tugakora. Hari isezerano ry'Imana yavuze ngo nanje nzoba ndi kumwe namwe. Rero Imana iri kumwe namwe, iri mu ruhande rwanyu kugira ngo ibagirire neza. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Dusenge Imana hanyuma duce dutangura twinjire mu mizi. Mana turagushimiye imbabazi n'ubuntu vyawe wamutugirira muri iyi misi y'iherezo ya nyuma turimo. Muririmbyi yavuze ngo benshi barapfa batamenya umukiza. Turagushimiye Mana ko watugiriye neza ukaduha kukumenya, kandi umaze kuduha kukumenya watwugururiye urugi ngo tuvuge ubutumwa bwiza, tubwire abantu ko Yesu uri umwami, ko wagiye mu ijuru kudutegurira, kandi uri hafi kugaruka kutujana kugira ngo ahuri natwe abariho tuba. Turagushimiye rero iyo neza yose, shishikara utugirira neza kugira ngo tubashe gutangaza ijambo ryawe mu kuri no mu mpwemu kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze. Tugeze kuri Go Deep igira ya 20 muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Niho turiko turashishikara turaba uko guhishurirwa Yohana yahishuriwe n'Imana ari mu kizinga ca Patimo. Igihe Yesu yamusangayo akamwiyereka, twabonye ko yamubwiye ibintu bitatu. Yamweretse ku vyabayeho, amwereka ku vyari biriho, amwereka no kubizoshishikara bibaho kugeza gucigwa imanza kw'abantu bose. Rero muri iki gihe turimwo twarabonye ko tugeze mu gihe gisobanura Laodikia, canke igihe ca nyuma c'ishengero. Muri ibi bihe ndwi twabonye ishengero ry'Imana ryagiye ricamwo. Ubuheruka twabonye kubijanye n'imiryango 12 ya Isirayeli yadomwe ko ikimenyetso, kandi imbere yaho twabonye ibijanye n'udushashara indwi. Udushashara twabonye udushashara 6 twari tudombagijwe kuri ca gitabo cahabwa Yesu ngo akimatanure. Twagomba rero tubandanye turabe muri rihishurirwa Yohana yahishuriwe, turaba abacungwe isinzi Yohana yabonye mu ijuru. Inyuma yo kubona abantu 144 vyari vyatowe kuva ku murongo w'icenda gushika ku murongo w'umunani w'iki gice c'indwi. Tugomba rero duce dushishikara n'umurongo w'icenda w'iki gitabo turabe aba bantu amasinzi Yohana yabonye yeretswe bari mu ijuru. Umurongo w'icenda uvuga ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo mbona ikoraniro rinini atawoshobora kuriharura. Iyo tuvuze ishengero ucumenga uribornye n'inzu, ni mu nzu. Ni nk'uko ubona ishengero rya Pentecote, ni nk'uko ubona ishengero rya Methodiste, rya Anglican. Muga mu Kigiriki barabisobanuye neza, bavuga ngo mbona ikoraniro. Ikoraniro n'ahantu hakoraniye abantu bose
bavuye hirya no hino mu mihingo yose, ngo bo mu mahanga yose. ariko reka twebwe tubitahura nayo nabo ubundi mu Kirundi bavuze ishengero bavuze ahantu hakoraniye abantu benshi atari zijya n'abantu n'iki. Iyo tuvuze ishengero muri rusangi abantu benshi baca babona inyubako, baca babona umuryango, kubera ko ishengero mu Gifaransa twosigura ko ni communauté de croyants, kubera abantu badafise ukwizera kumwe no mu mashengero bica bibagora gutahura. Ariko tuvuze ikoraniro n'amashengero yose yo mw'isi akoranye. Ngaha Yohana avuga ngo bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Hanyuma y'ivyo mbona, iyo bakoresheje ijambo rivuga ngo hanyuma y'ivyo, bisobanura ko ari nyuma y'igikorwa catanguye, n'ibindi biriko birabandanya. Mbona abantu canke abayuda 144 nibo bari bashizweko ikimenyetso, nibo Yohana yabonye, nk'uko twabibonye ingene aba bantu bagiye barakugwa mu miryango 12 y'Abisirayeli. Mbona ibi vyerekana ku buhishurirwa bwa Yohana busa n'isinema canke n'ireresi rikuwe mw'isi rikajanwa mw'ijuru, kuko aha mu kizinga ca Patimo Yohana yari mw'isi, mugabo araterurwa muri iryo hishurirwa, muri iyo filime yariko arabona, muri iyo reresi yariko arabona, abibona yateruwe ari mw'ijuru. Iri koraniro canke ishengero rinini atawoshobora kuriharura. Inyuma rero y'inyakugwa ry'ishengero kw'isi hazoba hasigayeho abatizera gusa, kubera abantu bose bizeye Yesu, abantu bose bamwakiriye nk'umwami, bagakora ivy'ukugororoka, bakagendera mu vyagezwe vyiwe. Abo bantu mpwemu yabo, imitima yabo mpwemu w'Imana ari muri bo, ari connecte na mpwemu w'Imana. Nico kimwe n'abantu bapfuye bizeye. Bibiliya ivuga ngo abo bobo ntituzobatanga namba, bo bazokumva inzamba ubwa mbere, nuko inzamba ikivuga pa bo bazoba bayumvise, kuko ubu aho bari bararuhutse, nta kindi kintu na kimwe bariko barakora, nta rundi rwanaga ruri inyuma yabo, nukuvuga impwemu zabo zirindiriye kumva inzamba y'Imana. Mbere Bibiliya ivuga ngo abantu bama babaza Imana bakavuga ati uzogeza ryari kutaduhora twebwe twiyishwe, ko wadutebeje, kuturindirije. Yesu ngo aca bishura ngo Imana ntitebeje isezerano nk'uko bamwe bavyiyumvira, irindiriye ko benshi bihana. Hari abantu benshi rero Imana ikirindiriye ko baza baronka aya mahigwe bakinjira. Niyo mpamvu natwe turiko turavuga ubutumwa kugira ngo abantu bose babwemera bakabwizera, aya mahigwe nabo ashobore kubashikako, baze kugira ngo imitima yabo ibe connecte n'umutima wa Yesu. Niyavuze inzamba rero tuzoca twebwe tugenda, ari kw'isi izosigaramwo abantu batizera gusa. Abenshi muri abo batizera ntibazokwihana, ahubwo bazokwiyongeranya kugwanya Imana, nk'uko Pawulo yavyandikiye abitesalonike ba kabiri uhereye ku murongo wa kabiri, uhereye igice ca kabiri uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Uko biri kose rero, no mu gihe c'umwiza, no mu misi y'ayo magume ateye ubwoba, Imana iguma yibuka ukugira neza. Izotoranya abantu 144
ibakuye mu ihanga rya Isirayeli. Kubera iki aba bantu Imana izobatoranya ibakuye mu ihanga rya Isirayeli? Nuko Imana yama yibuka imbabazi no mu bihe bibi. Iribuka ngaha isezerano yagiraniye n'umusavyi wayo Dawidi. Iribuka n'isezerano yagiraniye na Yakobo. Iribuka n'isezerano yagiranye na Yeremiya. Ibashireko ikimenyetso. Aba bantu Imana izoca ibashirako ikimenyetso, ibashoboze rero. Imaze kubashirako ikimenyetso izoca ibashoboza guhindura abagurano bayo, abandi bo mu Bisirayeli bazoba basigaye, kugira ngo bavuge ubutumwa. Nk'ingaruka y'ugushinga intahe kwabo, abantu isinzi bazizera Yesu Kristo maze bakizwe. Uko biri kose nta cemezo kihari ku muntu yanse akaryo yahawe ko kwizera no kwakira Yesu Kristo nk'umwami mu banyamahanga, nk'umukiza mu gihe c'ishengero. Nukuvuga igihe twebwe dufise nk'abanyamahanga dukwiye kwishimira cyane, dukwiye kugerageza tugakora kugira ngo aya mahirwe ntaducike. Ni iki gihe c'ubuntu dufise co kwizera Yesu, kuko nicaturengana bizoba bigoye cyane ku muntu azokumva ijambo ry'Imana agakizwa. Yo bazoronka rero umuntu twabonye ko atacemezo kihari kivuga ko yo bazoronka akandi karyo ko gukizwa muri ico gihe c'amagume akomeye, nk'uko tubibona mu cete Paulo yandikiye ca kabiri yandikiye Abitesalonike 2 uhereye ku murongo w'9 kugeza ku murongo w'12. Abo bazokizwa mu gihe c'amagume n'abazoba batigeze kumva ubutumwa bwa Kristo. Uyu munsi umuntu umwe muri babiri ntarumva izina rya Yesu mu buryo bwo kumenya ko Yesu ari umukiza. Kw'isi yose niko ibiharuro bivuga. Ngo bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, iki gitigiri kitoharurika c'umugwi w'abazokizwa mu gihe c'amagume kizoba kivuye mu mahanga yose. Ba bantu rero bataramenya, batigeze bamenya Imana, ba bantu batigeze bumva ubutumwa, aba bantu barafise agahengwe mu mahanga yose ko kuzokumva ubutumwa bwiza bakizera. Ariko bamwe twabona barose aya mahirwe, nk'uko twabibonye mu gitabo c'Abatesalonike mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'Itesalonike. Bibiliya ivuga ngo bazokomeza, bo bazoshishikara gukora ibibi. Iri jambo ntirizoshobora kubahindura, bazoshishikara ngo gukora ibibi, imitima yabo izorushiriza gukomantara. Nabo bandaye mahirwe bazoba bayafise, ishengero ryamaze kugenda, inzambe izoba yamaze. Nk'uko tubona mu vyanditswe, aba bantu 144 bazoba bakijijwe mu Bisirayeli bakadomwa kw'ikimenyetso. Bazovuga ubutumwa ishengero rimaze kuduga. Kubera ko abantu benshi no gushika isaha mu Bisirayeli ntibaremera ko Yesu Kristo yaje, baracarindiriye ko azoza. Mugabe iki gihe bazobimenya, bamenye bati twari mu buzimire. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo yaje mu biwe, ariko abiwe ntibagize gute? Ntibamwakiriye. Abiwe Bibiliya ivuga bari propre, bari Abisirayeli, ryari ihanga rya Isirayeli. Yaje, Yesu yavuze ngo yaje ari umuco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwamumenye ngo umwakire. Ngo yaje mu biwe ntibamwakiriye. Nico gituma Yohana avuga ngo ariko abamwakiriye, abaciye bizera iri jambo, abaciye bavyizera, nawe yaciye abaha ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo bizeye izina ryiwe. Ababiwe rero batamwakiriye bazobimenya ko bari barihenze. Hanyuma abantu 144 bitoranywe muri bo ntibazoba batoranijwe kugira ngo bizere.
ariko bazoba batoranijwe kugira ngo bavuge ubutumwa mu mahanga menshi, kugira ngo abo babwiye ubutumwa nabo bizere ko yariwe. Kandi iki gihe ishengero rizoba riri ku bicu mu kirere. Bamaze rero kwizera, nibo Yohana yabonye iki gitigiri c'abantu batoharurika, bari bavuye mu mpande zine z'isi, nabo bahagaze imbere y'intebe y'umwagazi w'intama w'Imana. Aha twari tubonye ngo bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama w'Imana. Ijambo guhagarara mu kigiriki ni hestemi, rikaba risobanura gutera canke gushoboza guhagarara. Iri sinzi ry'abantu ryashobojwe guhagarara imbere y'intebe y'Imana n'umwagazi w'intama w'Imana, bambaye imvune zera. Abera rero nk'abo bari imbere y'intebe bari bambaye amakanzu yera, kandi aya makanzu yera twabonye ko asobanura ubugororotsi bwabo. Kubw'amaraso ya Yesu bazoca bambara imvune zera, bahinduke kuba abagororotsi. Ngo bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Amashami y'ibigazi yakoreshwa mu minsi mikuru yo guhereza mu kwibuka ukubohorwa ko gusohoka mu migozi yo muri Egiputa. Ayo maraso yogeje isinzi y'ababohoye, ibakiza ayo magume mabi yariko araba kw'isi. Barakiriye Kristo, barababazwa. Noneho rero ubu bakaba bahagaze imbere y'intebe y'Imana mw'ijuru. Ayo magume barayemanze, barayemera, barayacamwo, baremera, barababazwa. Bemera guheba amaraso yabo, bemera guheba ubugingo bwabo, barizera Yesu. Abo rero impembo yabo nabo nugushika imbere y'intebe y'Imana mw'ijuru. Umurongo w'icumi uvuga ngo basemerera n'ijwi rirenga, bavuga batagakiza n'ak'Imana yacu. Mu kigiriki muri Bibiliya bavuze ngo basemerera n'ijwi rirenga, mu kigiriki bavuze ngo bavuga batagakiza n'ak'Imana yacu, ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Basemerera n'ijwi rirenga bavuga. Uku n'uguhimbaza Imana bari bafise, bahimbaza Imana cane, baririmba banezerewe n'ijwi rirenga n'umuntu ari kure ashobora kumva. Batagakiza n'ak'Imana yacu, ivyagiye kuri irya ntebe n'umwagazi w'intama. Iri ryungane mu yandi majambo rivuga riti: agakiza dufise, agakiza twahawe, nta handi hantu kava, nta handi hantu gakomoka, n'ak'Imana yacu, gakomoka ku Mana. Iri jambo agakiza mu kigiriki rivuga ngo soteria, kandi kerekana igikorwa carangutse co kubohoka gikorewe iryo sinzi riri imbere y'intebe. Imana n'umwagazi bariko barahimbazwa rero n'isinzi, kubera kuba barashikanye agakiza kayo kuri bo. Umurongo wa 11, abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije n'ababakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana. Bakikije n'ababakuru, nk'uko tumaze kubibona, abakuru baserukira abantu bose bacunguwe na vya binyabugingo bine. Iri zina niryo ryahawe vya bikoko bine vyaremwe, nk'uko twabibonye mu vyahishuriwe Yohana igice ca 4. Bikubita hasi bambaye imbere, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana. Abamarayika muri kamere yabo mu gukorera Imana barunama bakarambarara bagasenga Imana
kubw'igikorwa yakoze co gukiza iryo sinzi. Umurongo wa 12 bavuga bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amen. Bavuga bati uguhimbaza kw'abamarayika hano kurasa n'uguhimbaza kwahawe Imana mu vyahishuwe igice ca 4 umurongo wa 11, uretse gusa ko hano yerekanywe n'ubutunzi. Umurongo wa 13 umwe muri ba bakuru arambaza, mu Kigiriki bavuze ngo arishura avuga, ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Umwe mu bacunguwe bo mw'ijuru arabaza Yohana ati, abo bantu ni bande kandi baje bavuye he? Umwe muri aba bacunguwe bo mw'ijuru arabaza Yohana ati, aba bantu ni bande kandi baje bavuye he? Aratangaye kubera abonye abantu baje bavuye mw'isi baduze no mw'ijuru. Atangaye kubera iki? Arazi ko Satani akiri mw'ijuru yakorowe, kandi igihe yakorogwa humvikanye ijambo rivuga ngo isi ibonye ibara. Arazi yuko abantu baba kw'isi ku mugwa wa Satani ata muntu yibaza ko ata muntu yovayo ari muzima ngo ashobore gushika mw'ijuru, ariko kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'urukundo Imana yakunze abantu bari mw'isi, aba bantu bakozwa n'amaraso ya Yesu baraduze bashika mw'ijuru. Abamarayika bari mw'ijuru babonye baca baratangara. Imana yacu nishimwe. Aha rero abantu bari mw'ijuru bazotangara no kubona umugeni avuye mw'isi, kubera bazi ngo nta mugeni yoshobora kuva mw'isi ku mugwa wa Satani. Umurongo wa 14 havuga ngo ndamwishura nti mugenzi. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo nyakubahwa, ni wewe wobimenya. Arambwira ataba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi. Urumva bavuye muri wa mubabaro mwinshi. Mugabo mu gitabo c'Ikigiriki bavuze ngo bavuye muri ya magume menshi, kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nagira nkubwire ko aha mw'isi turi mu magume, turi mu ntambara, no mw'ijuru barazi ko turi mu magume akomeye. Bavuye muri ya magume menshi atoharurika, twirirwa turagwana, tugwana no kugororoka, tugwana no kureka gukora ivyaha. Ivyaha vyo mw'isi biraryoshe, kuboregwa biraryoshe, abaja gusambana biraryoshe, abantu ivyaha vyose bikorerwa mw'isi biraryoshe. Mugabo natwe tukagwana intambara yo kubireka, kuko hari ico twiteze kiryoshe kurushiriza. Twiteze ivy'amaso atarabona, twiteze ivy'amatwi atarumva. Ivyo bidutera amatsiko, bidutera kugwana muri ayo magume, tukabona ibintu vyiza twari gukora muri ino si tukabireka, kugira ngo tuze turonke ibi vyiza birushirije vyasezeranywe. Iri jambo magume mu Kirundi cyoroshe umuntu risigura kuti intambara mugabe bimeze nk'iyikomeye, intambara ikomeye nyinshi. Abavuze mu magume menshi, turi mu magume asumba abantu bo muri Ukraine barimo, turi mu magume asumba ay'abantu bo muri Gaza barimo. Mugabo kandi hariho n'ivyizigiro. Ngahavuga ngo ndamwishura nti nyakubahwa mugenzi, niwe wobimenya. Kuri Yohana rero uku nukwemera ico utazi, hanyuma ugaca ugomba nawe kumenya inkuru y'imvaho. Ko yamwishuye ati ataba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, nabavuye muri ya magume menshi,
yaciye aronka inyishu Yohana akambwira ati mugenzi nyakubahwa j'ivyo sinobimenya iyo bavuye mugaba aba wewe ni wewe wobimenya. Kana muri make umukuru yarabajije yongera ni atanga n'inyishu. Umwigisha yamabaza icatsi. Imana ishimwe. Amen. Iri rivuga rero ngo bavuye ni kuba bari hagati yakahise kimitakivi kandi kerekana igikorwa kiriko kirabandanya. Mu yindi mvugo hari kuba ukugukurikira yari kuvuga ngo aba nabaguma baza bavuye muri ya magume arengeje. Iri sinzi Yohana yabonye imbere y'intebe ntiryashobora guharurika kuko igitigiri nticari bwakwire, kandi bamesuye imvune zabo. Abababajwe barogejwe n'amaraso y'umwagazi kandi bahagaze imbere y'intebe y'Imana bera kandi bagororotse. Imana yacu nishimwe. Ngo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Mbega iki coshobora koza icaha canje ni giki? Nta na kimwe kiriho kiretse amaraso ya Yesu yaviriye ku musaraba. Niyo yonyene atwoza akatweza agaca duha kwemerwa n'Imana tugacika abana b'Imana. Imana yacu nishimwe. Yesaya igice ca mbere n'umurongo wa 18 yarabivugishijwe. Paulo yaravyandikiye shengero ry'Abaroma igice ca 3 n'umurongo wa 25, igice ca 5 n'umurongo w'9, no mu cete Petero yandikiye ishengero ca mbere kabiri n'umurongo wa 19. Umurongo wa 15 havuga ngo nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro, kandi vyagiye kuri ya ntebe izosanza ihema hejuru yayo yabo. Mu Kigiriki bavuze ngo kandi vyagiye kuri ya ntebe izodwebera muri bo. Mu Kirundi urumva ko umenga Imana izosanza izoshira ihema hejuru yabo. Turabona igituma izoshira ihema hejuru yabo. Ariko mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo izodwebera, no kuvuga izoba muri bo, izobana nabo, igendane nabo, ibe muri bo umwanya wose. Imana yacu nishimwe. Ngo nico gituma rero baba imbere y'intebe y'Imana. Ikintu kimwe gusa gishobora gutuma duhagarara imbere y'intebe y'Imana nuko twoba twarogejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Nkuko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14 n'umurongo wa 6. Ngo bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro. Ababera bababajwe mu magume bahinduwe abaherezi b'Imana, nkuko tubona mu vyashuro Yohana 5 n'umurongo wa 10, kandi bazomara ibihe n'ibihe bayikorera. Ngo kandi vyagiye kuri ya ntebe izosanze ihema hejuru ryayo, ihema ryayo hejuru yabo, canke izodwebera muri bo. Mu yandi majambo iri ryungane rishaka kuvuga riti Imana izobasanza ko ihema ryayo. Uyu murongo nta nkeka wakuwe mu isezerano rya kera, aho Imana iri imbere y'ikoraniro ryayo yaciye itwikira ihanga rya Isirayeli, nkuko tubibona mu gitabo cyo Kuvayo 16 n'umurongo wa 10. Bibiliya ivuga ngo ku murango yababera igicu, mwijoro ikababera inkingi y'umuriro. Imana ishimwe. Umurongo wa 16 uvuga ngo ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo kandi umuco w'izuba ntuzobarabika, ngo canke ubushuhe
indugumba yose ntaco izoshobora kubagira. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi. Ico gihe c'amagume bariko baracamwo ni igihe kizorangwa n'inzara nyinshi. Ntibazoba bakigira rero inzara ukundi bamaze gushika, ntibazoba bakigira inyota ukundi. Niko abenshi muri abo bera barababajwe, barishwe n'inzara n'inyota. Ivyo ntibizoba bikiriho ukundi, nk'uko tubona mu vyahishuriwe Yohana 6:5, 6:8 na 10:11. Ngo kandi umuco w'izuba, mu kigiriki bongeye ko umuco w'izuba, muri Bibiliya handitse ngo kandi izuba ntirizobarakira canke indugumba yose. Ijambo umuco mu kigiriki ni pipto, kandi risobanura kudomeka, kudomeka ikintu kikaka kigatanga umuco. Ijambo indugumba mu kigiriki ni kauson, ryerekana ibihe bishushe cyane. Abenshi muri aba bera bo muri ico gihe c'amagume barishwe n'ubushuhe bwinshi bw'izuba, nk'uko tubibona mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana 16:8-9. Ivyo ntibizoba bikiriho ukundi, ntibizokongera kubaturira ukundi. Umurongo wa 17 havuga ngo kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe, turongeye kwibutswa ukundi gusha yuko imigisha twebwe tuzonezererwa mu ijuru ari yacu, kubera Yesu Kristo ari muri twebwe, ari wayitanga, nk'uko tubibona mu cete Pawulo yandikiye Abaroma 3:20, Abigalatiya 2:16, n'icete Pawulo yandikiye ishengero rya Efeso 2:8-9. Azobaragira, irivuga kuragira mu kigiriki si jambo rimenyerewe gukoreshwa ryitwa bosko. Mu kigiriki risigura kuragira. Aya mazina ya Bosko twumvino. Ego. Risigura kuragira. Yamara n'ijambo ry'ikigiriki ryitwa poimeino, umwungere. Hano rero bashaka kuvuga ko Yesu azoba umwungere wabo. Iri jambo nyene turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca 21:16. Yesu niwe mwungere wacu mukuru mwiza, nk'uko tubona muri Zaburi ya 23:1. Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. N'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 10:14. Kandi azobashora. Mu yandi majambo hano havuga ngo azobarongora. Yesu niwe murongozi wacu w'umwizigirwa, nk'uko tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice ca 1 umurongo wa 76 gushika ku murongo wa 79. Ku masoko y'amazi y'ubugingo. Yesu niwe mazi y'ubugingo, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 4:13-14. Ngo kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo, neza na neza. Uko Yesu atugaburira ni nako aremesha imitima yacu. Nta numwe ashobora kurira adafise igituma. Mwijuru nta gituma na kimwe kiriyo kizotuma turira, nk'uko tubibona mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya 25:8, no mu vyahishuriwe Yohana 21:4. Kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 18 haratwereka neza ibikorwa vya nyuma vy'uwo mwungere mukuru. Nk'uko tubibona muri Zaburi
ya 23. Naha turangirije iki gice ca ndwi Yohana yahawe n'umumarayika ari mu kizinga ca Patimo. Turabonye neza ko mw'ijuru uko biri kose naho tubabazwa, naho muri ino si duhura n'ibintu bikatubabaza, naho duhura n'ivyago, naho duhura n'ingwara, abantu bakaturementaniriza ibibi, abantu bakatwita amazina tudafise, tugaca mu bintu bigoye tukabura abacu, tukageragezwa, tukarira. Mw'ijuru nta kurira kuzobayo, kandi abantu bose barize muri ino si bahoga kugororoka, Imana izoduhanagura amarira. Ndakwifurije ko amarira warize bitorangirira ngaha muri ino si. Ndakwifurije kuzoba muri iki gikorane kugira ngo Imana izoguhanagura amarira. Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Nema Gospel TV, nkuko muvyumvisa niho harangiriye ikiganiro cuno musi. Nanje ndabipfurije kuzoba muri ico gikorane, umwami Imana n'abahezagire.